Kazoza FM. Be your own boss. Turabaramukije ikiganiro ni natwe turashoboye mwaba mukurikirana zino saha nyene kuri no musi nyene uyu musi rero tukaba turi kumwe n'umutumire Alexi Hatungimana ajejwe urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi tukaba ariwe turi kumwe kuri no musi aho tugiye kuganira kubijanye n'agateka kazi na muntu ndetse n'agateka k'abagendana ubumuga hamwe n'amategeko abagenga. Alexi Hatungimana twatukuramukije muri studio za Kazoza FM. Ndabaramukije kandi aramukije n'abatumire bose bariko baratwumviza kuri radio Kazoza FM. Urakoze cyane turakwakiriye muri studio za Kazoza FM. Uyu munsi rero nkukomeje kubibabwira tugiye kubaganirira ku gateka k'abagendana ubumuga mu Burundi ingene gahagaze. Abantu benshi bakunda kumva abagendana ubumuga bakibaza mbega abagendana ubumuga n'abantu ki barafise ibibaranga barafise ibyo ibibubahiriza bimeze gute. Uyu munsi rero tukatwatewe itekana nyakubahwa Alexi Hatungimana ajejwe urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi akaba agiye kutubwira kuri byinshi. Mbega nyakubahwa Alexi Hatungimana abagendana ubumuga mu Burundi mubona agateka kabo kiyameze gute? Mwabivuze neza ko nitwa Alexi Hatungimana. Ego. Nkaba muri kano kanya rije mpagarariye urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi, Union des personnes handicapées du Burundi. Urunani usanzwe ruhurikiyemo amashirahamwe 45 mu gihugu cyose, hanyuma ayo mashirahamwe rukaba rwavutse mu 1989. Ubu urumva ko turiko turarenza imyaka 30 turi ku butaka bw'u Burundi turiko turakora ku neza bagendana ubumuga. Rero ati none byifashe gute, ayo mateka arahari bimeze gute? Ego rero nagomba mpere kuri tegeko nako ku masezerano mpuzamakungu y'agateka k'abagendana ubumuga. Amasezerano yatewe ko igikumu n'igihugu n'umunyakubahwa arongoye igihugu cy'u Burundi itariki 26 z'ukwa gatatu mu 2014. Ego. Inyuma rero heze gutera ko umukono kuri amasezerano urunani ntigwagarukiye ngaho, gwarakoze ibishoboka byose kugira ngo leta rero nayo y'u Burundi ishireho itegeko ryo mu Burundi, kuko mumva ko y'amasezerano mpuzamakungu hamara iryo tegeko ryacirijaho ni itegeko nimero 1 agakwego ubusa gatatu ryo kuwa 10/0/2018. Urumva ko imyaka 4 inyuma yuko hemejwe amasezerano leta y'u Burundi yaciye nayo yemeza ishiraho itegeko rigenga rigerekeye guteza imbere no gukingira agateka k'abagendana ubumuga mu Burundi. Ego ibintu byarabandanije nyuma y'iryo tegeko haragiyeho ibwirizwa ry'igihugu ryerekana ingene iryo tegeko ryoshirwa mu ngiro, ico twita politique nationale de mise en œuvre de la loi. Iryo tegeko nyene ryarashizweho, iyo politique yarashizweho bayivalide mu mwaka w'ibihumbi 2018 hari mu kwezi kwa 12. Ego inyuma yaho harabayeho ishingwa, novuga ngo ishingwa rya Comité nationale iraba agateka k'abagendana ubumuga, ico twita Comité nationale des droits des personnes handicapées. Iyo onye hari inyuma y'umwaka politiki igiyeho haciye hajaho uwo mugwi rero urahari, ugizwe n'abantu bashika 200 nimba ntihenze. Muri abo abashikandwi bagendana ubumuga butandukanye, ubumuga bwo kutabona, ubumuga bwo kutumva, ubumuga bw'ingingo, ibintu nk'ivyo. Hanyuma rero turashima cyane ko leta y'u Burundi guma yimvira abagendana ubumuga, kuko muri umwaka nyene mu tariki 28 z'ukwa 4 no kuvuga 2022 harabayeho ico novuga promulgation
sinzi mu kintu nyene no kivuga no kwemeza nyene itegeko nimero 1 agakwego 14 di gemeza bavuga portant ratification par la République du Burundi du protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Murumva yuko ni intambwe ikomeye cyane Burundi buriko burashikako kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu Burundi yaragyemeje yarapromirize iyo charte africaine amaze kwemera yuko iryo tegeko iyo charte africaine yokurikizwa ukwiri kandi atana kimwe kivuyeko bavuga bati accepter ratifier confirmer la charte en promettant qu'il sera intégralement et inviolablement observé niki nikomeye cyane urumva ko twizeye yuko amateka arahari akwiye kugira ngo agateka kabagendana ubumuga gakurikize murakoze. Ego murakoze cyane turumva ko abagendana ubumuga bo mu Burundi nabo bafise amategeko abagenga mbega nyakubahwa Alex Mujejwe urunani rw'abagendana ubumuga rw'amashira hamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi kuri iryo tegeko nyene mumaze kutubwira ryashinzwe na nyakubahwa umukuru w'igihugu yashizeho umukono mwebwe muri ko muraraba ryoba ririko rikora gute muri kino gihugu cacu c'u Burundi mbega rirubahirizwa? Murakoze cyane ego urumva ko intambwe irahari nsubi inyuma gatonyi mu bisanzwe iryo tegeko mu by'u Burundi riraba rigerekeye guteza imbere agateka k'abagendana ubumuga mu Burundi ryategezwa kwisunga ayandi mategeko aba yarakozwe haba ku rwego mpuzamakungu cyangwa ku rwego rw'akarere mugabo icigaragaza nuko uravye mu ngingo zayo mategeko ukaraba amategeko mpuzamakungu amasezerano mpuzamakungu ukongera ukaraba n'iryo tegeko dufise mu Burundi byo kurabona ko hari agahaze kuko hari ama disposition amwe usanga tubahiri atakurikijwe canka atagiyemwo integralement twizera neza yuko hamwe leta y'u Burundi cyo kimwe n'abayifasha bose bagasesangura bakavuga ati burya iri tegeko by'ukuri rirahuye n'ayandi mategeko rirashira mu ngiro canke refleta itegeko amasezerano mpuzamakungu muri ico gihe rero niho tweza tukavuga tuti hari ibintu bimwe bitari kubakurikizwa wanashaka rero n'ivyo bashize muri iryo tegeko nukuri sinovuga ko hariho ibiriko birakurikizwa canke ririko rirakurikizwa naho hariho utwigoro nivyo turavuga ko hariho twigoro kandi turaboneka aha novuga nko gushigikira ihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'abagendana ubumuga uhimbazwa itariki 3 zo kw'icumi ico ni igikorwa ciza gose leta iriko irakora hanyuma kandi nko no kugerageza gushigikira inani canke amashirahamwe mu migambi imwe baba bateguye amashirahamwe arategura utugambi duto two kwiteza imbere leta ibicishije mu shikiranganje bw'ushigikirana ari nabwo dusanzwe dukukira bugaheza bugashigikira ko nakigoro gakomeye cyane dushimira leta y'u Burundi hariho kandi n'ikindi bakoze cyo gushiraho gushinga igisata novuga direction iraba ivy'indero idakumira mu shikiranganje bw'indero urumva nk'ubwo n'utwigoro turiko turakogwa niki kintu bari baratanguye cibigo byo kugorora abafise abagendana ubumuga bw'ingingo naco ni utwigoro mugabo by'ukuri turabona yuko gushira mu ngiro iby'iri tegeko haracari intambwe ndende yego
mbega nkamwebwe musanzwe muyoboye ubwo runani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi, murabona hokogwa iki kugira ngo nyine ibyo bitaragenda neza bishobore kugenda neza? Urakoze cyane Emeline. Ibyo kugwa ni byinshi, urumva yuko n'itegeko ku bwaryo ritikwiye, kuko uravye mu Burundi nitwe tukiri inyuma mu gushira mu ngiro amasezerano mpuzamakungu araba agateka k'abagendana ubumuga, nitwe tukiri inyuma aha mu Burundi. Wanashaka ukaraba no muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko, East African Community, urabona ko mu Burundi ari twe tukiri inyuma. Tukiri inyuma rero, ego nohera nyene ngaho nyene kutwo twigoro leta imaze gukora kugira ngo ibandanye by'ukuri ikora nkuko nyene ikora ibikora inka iriho ku neza y'abene gihugu, n'ubundi rero ibandanye ikora by'ukuri. Je nofata ko igikorwa ca mbere coba kuba kumanza kuraba yuko iri tegeko ryikwije, kugira ngo turabe ingene turishira ku murongo w'ayandi mategeko canke w'ayandi masezerano yo mu gihugu yo kwisi yose canke mu karere. Aha rero hanyuma naho biruko ibi bikorwa bimaze gukorwa canke iri tegeko rimaze kujaho, tworaba ingene nukuri rimenyekana cyo novuga vulgarisation, kuvirigariza itegeko ibirimwo byo uko biri kose, abene igihugu bakabimenya, abatware bakabimenya. Kiyezuma iyo tugiye mu mahimiriza mu makomine batubwira yuko itegeko batarizi, mugabo urumva ko ryagiyeho kuva mu 2014. Urumva rero wa mutwarewe uri mu ikomine, uri mu ntara, uri ku mutumba, umenye ibivugwa muri itegeko, uraheza nawe ugakora utwigoro dusahiriza ubugendana ubumuga aho abari. Hanyuma kandi tacafise inzira, nuko navuze tacafise urugendo rurerure, nta mategeko mperekeza, ico twita le texte d'application rirashobora kubaho. Itegeko iyo ribayeho normalement mu bisanzwe haca hajaho amategeko mperekezwa mu bisata bitandukanye. Mu ndero vuga ati itegeko rizoshirwa mu ngiro gute, mu buvuzi itegeko rizoshirwa mu ngiro gute, mu vy'ubuzi itegeko rizoshirwa mu ngiro gute, mu bisata bitandukanye, mu kumenyesha makuru muri gisata canyu itegeko rizoshirwa mu ngiro gute, kuko uramaze kubona yuko televiziyo y'u Burundi hajya iri discriminatoire, kuko hari abantu batumva makuru, hari atumva gahita mu gihugu. Urumva nta texte d'application zihari, umukoresha ntacyo afise yisunga kugira ngo ashobore korohereza ubugendana ubumuga. Hanyuma ikindi naco nibaza kigira gatatu, ubwo naho hagiyeho iki gisata kiraba ivy'indero idakumira, je ndiko ndiyumvira none ubwo kiratunganijwe neza, ubwo kiraronswa uburyo bukwiye kugira ngo gishobore gukora, ubwo abagendana ubumuga baraciyumvamwo canke barafise ijambo, kuko ndiko ndiyumvira ati ico ukora kindaba ntarimwo. Uri kurakora mu gifaransa naho bavuga neza ati ce qui se fait pour moi ça moi et contre moi. Nuvuga je nariko ndavuga nti leta yotera yindi ntambwe ikaraba ko ico gisata igishiramwo n'umuntu umwe canke babiri bagendana ubumuga, kugira ngo ingingo zigenda ziravugirwayo ubugendana ubumuga nabaterere abariko arazumva, ariko arazishikirizwa canke aragira ico aterereye. Hanyuma kandi na leta n'umuvyeyi wa twese, nta mwana n'ikinono, ugendana ubumuga nawe nyene n'umuntu nk'abandi arashoboye. Rero novuga ati yofata ingingo zose zikenewe, ico novuga les mesures nécessaires
kugira ngo ikangurire abantu kuzirikana gusumba ingorane z'abantu bagendana ubumuga. Abantu bagendana ubumuga bafite ingorane nyinshi cyane cyo twita les besoins spécifiques. Rero hamwe leta by'ukuri yofata des mesures nécessaires kugira ngo by'ukuri abantu bumve yuko bazirikane gusumba ibibazo by'abagendana ubumuga. Yego ni byinshi byokorwa mugabo hamwe hojaho by'ukuri le texte d'application twoheza rero tukaca turaba none muri no secteur ibitari kubiraja mu ngiro nibihe tukaca dushikiriza abaje ico gisata ati shira mu ngiro ibinye leta yashinze canke yashize ku mukono. Yego hanyuma kandi n'abagendana ubumuga nabo nyene baje habona kuko turakunze kubahimiriza cyane abagendana ubumuga, abavyeyi b'abana bagendana ubumuga babashire mu mashuri babavuze. Kuko turamaze kubona cyane abana bakura agashikana imyaka 10 yaranyegejwe iyo nkuko umengo ni ikintu kiri hiyo onye yaramuvyaye ataco kimaze. Urabona ko n'imvugo ya kera bavuga ngo kimuga ngo ni kimuga nta no kuvuga ikimuga ni kintu kimaze. Iyo mvugo n'ukuri tuyirandurane n'imizi kuko urabona ko n'abagendana ubumuga turashoboye turavuga amakuru, turakora mu buzi butandukanye, ahantu henshi hatandukanye. Urabona nk'uwagiriwe amahigwe akiga abavyeyi bakamushira mu ishure aravamo ikintu gikomeye cyane. Hanyuma niyo iyo ayo mategeko yajaho tuzoheza turabe mu ndero bimeze uko ibitari ko biraja mu ngiro nibi mu magara y'abantu bitari ko biraja mu ngiro nibi eka mu bisata bitandukanye. Murakoze cyane. Numva novuga byinshi kuko ntaho turashika mu bisanzwe naho umva dufise itegeko ariko nkasaba yuko iyi ntambwe twateye, iyi ntambwe leta yateye kandi iri kwiratera ibandanye yemeza n'andi mategeko yubandanya yoshiramo akariro kugira ngo ihimirize abantu batandukanye kugira ngo bashobore gufasha no gushigikira abagendana ubumuga. Urakoze cyane nkuko mubizi ikiganiro natwe turashoboye. Umutumire wacu Alex aravuze ko abagendana ubumuga nabo bashoboye, hakwiriwe ko agateka kabo ko kubahirizwa maze itegeko ryashizweho rikaja mu ngiro maze ibintu bikagenda neza. Bibutse yuko umutumire wacu nawe agendana ubumuga naho mwebwe mutabizi ariko nawe agendana ubumuga, ariko murumva yuko ayoboye urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi. Ubuzi bwose butandukanye abagendana ubumuga nkuko bivuze barabushoboye. Ndashaka kubabaza ikibazo ca nyuma, mbega nyakubaha Alex, mwebwe nka mwebwe musanzwe muyoboye urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi, turabizi neza ko iyo umwana akeneye ikintu aguma agenda abwira umuvyeyi we ati mama ndashaka iki bigende gute. Hariho ico mwebwe mwoba mwarakoze canke mwimirije gukora kugira ngo agateka k'abagendana ubumuga gashishikare kubahirizwa? Ego murakoze. Ego nababwiye yuko urunani rw'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB ruhari kuva mu 1989. Nuvuga ko ibi byose vyagiye bikorwa vyagiye nuvuga bishigikiwe bikorwa na IPHB ifashikanije na leta. IPHB rero yagumije ijisho kuri leta ihimiriza ati nyabuna aba bantu bagendana ubumuga barakeneye ibinyi niho rero urabona ko amasezerano yahavuye yemezwa mu 2014 kubera inguvu za IPHB. Ayo politike yagiyeho kubera inguvu za IPHB n'amashira hamwe. Tuguma dusemera nutwo twigora urabona turiko turajaho. Nibaza ko n'ubu rugamba ntirurahera, n'ubu tubandanya tuvuga ni handi tuguma tuvuga iteko ryaragiyeho mugabo leta niyumvira amategeko mperekeza, le texte d'application. Hanyuma ni himirize ni shiremo inguvu by'ukuri kugira ngo itegeko rije mu ngiro de façon effective
rije mu ngiro rikurikizwe abana bategeza kurikiza kutubanaye dukora hanyuma kandi no ku ruhande rwacu tubanaye duhimiriza abagendana ubumuga kugira ngo vy'ukuri bijukire baje habona baharanira agateka kabo bareke kwikumira twarakumiriwe bihagije mugabo rero natwe tureke kwikumira turashoboye yego n'ibikorwa byinshi bijanye no guhimiriza ku rwego rw'intwaro guhimiriza ku rwego rw'abagendana ubumuga kugira ngo vy'ukuri dushobore gushika ku mategeko meza kandi adakumira hanyuma iterambere risage bose atawurisize inyuma. Yego murakoze cyane turabashimiye kuba mwaje mu higano cyacu natwe turashoboye nizere ko nejo nitubahamagara muzotwitaba. Yego cyane turazobitaba kandi turashimiye gose mwivuye ku mutima amaradiyo atanguye kuzarasamiriza ibiganiro nk'ibi inye kugira ngo twerekane ku by'ukuri twese abagendana ubumuga Imuze nese twumvirize ijwi ry'ukugwiza umwimbu kazoza FM